ukwemera kwanyu guhagarare hajya Yesu yatwaramuhaye amazi none ntihanditse ngo nari kavantara ntimwantora nari inshonje ntimwangaburira none gasha nari inyotewe ntimwamputwonywa nawe yari impunzi mu Misiri mu Burundi duca turamurungikira amazi kajya tuzokagenderako tuzokagenderako kajya yaranyoye amazi yacu Burahimu yaranyoye amazi yacu Yakobo yaranyoye amazi yacu tuze turamenya Musa amazi yacu yayinyegejemo acaratorwa arererwa ibwami mbwira ingene yavuye ibwami akaja mu magume none wumvise muri karitsiye yanyu hari umuntu uko kuri Imana itaza eka mwewe mufata minenegwa baza murasoma iyi mubona iyi bibiri iyi irimwo inyigisho zose hari umuntu uko Imana ntiza je murantangara iyo mbonye abantu bajana umuntu uko mwisengero ingoro y'Imana urazi kwiga ari agression bane nk'ubu nosanga bagumya abanga bariko bagwana hagati yaho icambere babwira nta soni mwe mwari musagiye akaraga mutima Uburundi ni mwebwe muriko murabutabara kugira bushike ku gihugu c'abatanubuye none vyagenze gute kugira mushwane hagati yanyu acha ngugomba ngire icyo nshaka kubabwira nuko nta muntu numwe burya yavutse atagira ubwenge ingorane tugira n'abantu batwigisha nabi nta numwe yavutse atagira ubwenge urumva umuntu yavutse mu 2005 ataravye neza akishinga abahanuzi babi azoba futi 2040 ntazohashika azoba yarapfapfanye hari abantu duhora duhura tunganya imyaka ngasanga vyarabaye ibitama kandi ari umufonctionnaire ngasanga arabaye igitama avuga none ko jewe mbona ntari umutama mugabo kisi frotte sipike je ni frotta ko bajene urumva cyangwa muje nawe frotta ko nyene kisi frotte sipike baca banyandukiza ubu rero umuntu yoshobora kumenya yuko dufise uruvyaro rushasha umva ko dufise abantu b'imyaka 20 dufise uruvyaro rushasha bamwe bari bafise imyaka 18 nabo nibo bajejwe kwigisha ubwo ruvyaro mugabo abanze bamenye ingene bazibira ico kinogo cabo hagati y'ijya myaka 12 batamenye ingene bakizibira ntaco bafise bazokwigisha abana babo ngico mutegerezwa kwama muri ko muravyimvira burya ni conscience gusa hakindi conscience science sans conscience n'est que ruine de l'âme naho uzoba docteur utagira umuzirikanyi ubona nta na kimwe uzopfa uvuye uzokwa mukenye imisi yose je kugira abana bacu ubwenge ndabereka ingene nabigize abavyeyi bazabamenye ibintu je nabwiye nti abana mwe ndazi ko mushaka kuvuga ngo papa ngo aratunze nagira ndamenyeshe ko atawutora nasakiriho uvyumva ucuvuga ngo ni umuvyeyi mubi nta utora nasakiriho umuvyeyi bamutorana atakiriho ndabwira nimwa muri binebwe nzobaha akazi uzorye uhembwe ndaguhemvye nk'umukozi wanje hanyuma ntakiriho muratwara n'ivyanyu batavuga bati baga papa yabaye na hani tuzorya ivyiwe kandi barabizi nabijya avuga gutorana abahungu n'abakobwa je ndababwira nti ibi vyiwanje si bimwe bavuga ngo ni vy'umuryango ibi murabisangira ntimugabo musamaye ntimugabure gushika bizoba ivya bene ndashimi arabuzukuruza abasigaye ntibabakibigabura oya hose je ndabwira nti mbere kugira bigende neza ntimuze mujyane fata ko mufise nka koperative cyangwa societe hamwe muza muraronka dividende nanaze ko atangora neza abahungu n'abakobwa zisubira koza mwese mugize societe y'abavukanyi hanyuma mukexploita itongo
bijya bisigwa n'abavyeyi ntimugabure kubera iminsi yose bijya konfure y'abakobwa n'abahungu ahiva abakobwa bifitiye hariya urundi rugo agaca avuga ngo reka tugabure na basaza nje ndabigurisha ngo nje ndifitiye iyonje urumva n'inzigo kugira utera imbere utegeza kwiga amadefo atuma tudatera imbere ugaca rero uyakosora udakosoye ntibikunda utegeza gukosora narumvise nk'ikibazo nkunda kubaza ku bafonctionnaire ba leta bavuga ko bakora amasaha 8 ku munsi 8 heures par jour sur 24 turashaka kuzotera imbere dukora amasaha 8 ku munsi vyiyumvire mu rugwaruka uvuze uti ngo agateka kazi na muntu gategeka yuko umuntu akora amasaha 8 ku munsi woshaka gutera imbere wicaye amasaha 16 ku munsi murumva icari cyo guperda 16 heures sinzi ko muraryama ngo mwumviriza hari igihe uvuga uti je ngira njyame ngo nduhuke uramara amasaha 8 uryamye bigakunda urashaka kuvuga ngo je uno munsi ngo njyama 12 ngo gwejo ngo zevyuke different yo hageze sahindwi y'ijoro vye ryatiro kwa heri uraze cyari cyo gashaka kurinda buca kuva sahindwi y'ijoro uri mu gitanda icambere uca womoka kukura ruhano kuryama murumva uruhombo duhomba nabo banyakuntunga je duhatugundanira mbona bagundanira mu mwango amasaha arageze gutaha ukabona afashe imodoka arakije ukibaza ngo atashe muhira kuri kontware ku kabari urumva afate amasaha 8 y'ibikogwa amasaha 8 yo kunywa inzoga oya aryamane urazoraba mu gitondo bafise umufube bose aba yaryamye 3 cankane kuko acataha sahindwi y'ijoro ibaze kunywa inzoga guhera saa 10 gushika sahindwi y'ijoro mbwira tuzotera imbere gute twese turi biyingi n'uruhombo rukomeye ariko nasanze nko muri Etazini aja gukora ya masaha 8 avuye agacaca gukora handi masaha 8 murumva abandi bazi ubwenge urumva akora habiri hari n'abakora hatatu je nagiye ibuganda murigera mwumva abantu bariko baridoga ngo barakenya abaganda abamaze kuje Uganda murigera mwumva abaganda bariko baravuga ngo barakenya mwarabonye ko isoko irema minwi je natagaye ngiye saga abantu banzi impuzu ntuze banzi impuzu saa 5 y'ijoro kwibarabara bajya banda kwibarabara ni none ngahabagurirwa nande ngo burya ngo nkubu hariho umuntu yiri warakora atigeze aronka umwanya wo kuja ku isoko ubaza kuva ku kazi minwi ati yavuye ku kazi rero aca hita rigurira gahuzu yitahira barakora nkagenda ngo nzunguruke ndabububare bw'Ibuganda hajya ja muri site murabe emwe sama y'ijoro itaragira muzosanga bari mu barabara nyamahanga gusa umuganda mu kabare ava ku kazi yiruka gukora ivyiwe muhira usanga afise imbata afise inkoko arafise jardin irimwe amashu iki ashika yantrete navuye ku kazi akabikora muze muraba abaganda bubaka impande y'ibarabara kugira asigaze mu kigo ahakorera utundi tugambe hanyuma abonye rero 12 zigeze buhwibiriye aca yoga agacaza yambara neza agacaja kwibare muzobabona samaya y'ijoro ariho musanga abagande bari mwibare hajya wivira ugiye mu kabare samaya y'ijoro unywa zinga uba wiruhiye daboro kubera ibikorwa ucutaha kuko urarushe ucuja kwiryama kugira ejo uzuburi frais iyo uri bikorwa umuntu wese rero amenye ko afise ubwenge haba hasigaye ku bw'exploiter ndabereke kugira uzotera imbere mwebwe uruvyaro rushasha uko nababwiye ko dutegereza kurema uruvyaro rushasha ni mwebwe nyene ndanezerwa je yo mbonye nk'abajene bo mu mashengero kare wamenga basinda bibazwa no kuza kwiga Bibiliya gusa najewe nakuriye mu ijambo ry'Imana kabisa je nizeye agamukama nkongera kiga mu banyeshure
inyurabwenge muri yagamukama Mungu ninde, Imana ninde? Mungu ni dawe mwijuru ankunda kandi akampamagara. Waremye ijuru n'isi ninde? Waremye ijuru n'isi ni Imana. Nivyo twirirwamo muri yagamukama. Hanyuma mwarimu nzabona ati uyu mwana araciye ubwenge sindamuheba, aca njana mu ishuri ry'abaporoti. Mu baporoti naho hari citwa Sunday school. Muhira twebwe twara abaregiyo. Muyambere mama yanjana muyambere ntagiye sinarya. Yagenda njanye muyambere gasohoka 3:00 ngaca mva mu misa y'abakatolika nkiruka muri Sunday school mu baporoti ngenda ndiruka ngashika bakatwigisha imirongo ya Bibiliya. Muci muri vakase tugaca tugenda kwiga icitwa VBS Vacation Bible School. Yarankujeje kandi sinahomvye kwe. Sinahomvye kuko inyishu zose ndazisanga muri Bibiliya. Niho rero mwebwe turiko tugira uruvyaro rushasha rushobora kumva iyo ruja rushobora guteza imbere igihugu, nukumenya yuko itanguriro ry'ubwenge nukumenya Imana. Shaka kugira iki utazi Imana ntuzopfa uteye imbere, kuko imisi yose uteza kumenya ko hari icaremye ibi bintu byose si gwawe, uteza kubimenya. Icambere rero niba ushaka gutera imbere banza umenye kubera iki Imana yakuremye. Hano baza muri mwebwe umwe wese ni ico kibazo na kibazo mu mutima wiwe, kubera iki Imana yakuremye. Ago bavuga nzoza kugufasha, nzoza kugufasha, nzoza kugufasha, ngo shaka kufasha barimye bikawa. Umunsi umwe batanze amahera namba ari miliyoni 63 z'amadolari ngo yo gufasha mu iterambere ry'igiterwa c'ikawa. Aho gutera imbere baciye barandura ikawa. Urazi ngene vyagenze? Navyo nabitoye kuko ngiye kurima ikawa. Nagiye kurima ikawa nca ndabaza nti mbega ya mahera Banki Mondiale yatanga akora iki mu iterambere ry'ikawa? Urumva ngo turatanga ngo imivyaro, ninawe gashaka je nkeneye imivyaro 10,000 mwompa. Ngo reka tuzobaza kuza kuraba ngo hantu uzotera, baraza. Ngo reka tuwe turaguha ngo imivyaro ngo 230. Nkeneye imivyaro 10,000. Ngo tuwe turaguha ngo imivyaro 230. Bacambwira ngo muga condition banza uranduriza office. Ico gihe muga bari bazi ko bariko barampenda. Iyo mivyaro 230 byari biti bikuze vy'ikawa. Naje nashaka ko 10,000 zibikawa domeme generation nari sanzwe ivyo arivyo nateguye na jewe yuko izo ndazikuramo nkaca ntera izindi kugira ngo 10,000 byose bibe bingana ari generation. Urumva yuko ntibari bampenze twarahendanye. Ndayirandura umwaka ukurikira ntimbe none iriga ya mivyaro narateguye ndimba ibinogo none umwaka uraheze mutampaye imivyaro. Ngo burya ngo ntidushobora guha imivyaro ngo utaranduye iyo ufise. Bwa bundi bashaka ko abarundi bose barandura ikawa, none hejeje kuyirandura agaca yigira ntaguhe. Uco gira iki? None umuntu agufasha kugushaka kwiwe. Uyumvire ayo mahera yaraheze, ahubwo ikawa aho kuba nyinshi zica ziragabanuka. Bavuga ngo urumva kugira ikawa itera imbere ngo mu privatize. Yo niwo munsi ikawa zapfa mu Burundi. Gushika bavuga ati hako ndimi ikawa nori mu bitoki. Ntizari imfashanyo. Urumva iyo fashanyo gufasha kwica wewe nyene. Aho rero ntimuzi ibindi navyo avuga ngo tugira tubahe ngo miliyoni 50 z'amadolari ngo mugabo ngo banza mwemere homosexuality. Kama wanje we. Nabo rero ubu kubera babonye ko aho hantu ari nk'urushinge ni nk'imbuga itubutuzibuye. Ubu baragenda bakagira udokima rw'amapaje nk'500. Agacagira hagati na hagati agaca kubita yako kantu mu vyayo mahera zokora homosexuality. Abafonctionnaire b'Uburundi nabo ko ari binebwe ntibasoma. Bazaramubwira ngo urumva ngo twarabikoze ngo urabona ngo bimeze neza vyemere. Yo hanyuma vyashika kwa neva zigusoma no kwandika akabisoma gazasanga kariyo kaka gaca ncisha mu musaraba.
ngo no, ngo murasi imfashanyo, bagaca baja mu bene gihugu bose ngo twarazanye imfashanyo, ngo arayanka, ngo twarazanye imfashanyo arayanka. Naye ndababwira nti iyo mfashanyo iduteza inyuma ndayihevye, Imana izoduha. None wewe yabikuye hehe? Yavutse abifise? Yatumvikana. Uburaya bwavutse butunze. Urazi ingene barabakene mu gihumbi n'amajana 940 baraboro. Erega hajya bafashe ingingo yo kuza iwacu baje kugira ngo batungire muri Afrika, barabakene. Burya wiyumvira bavuze imyaka y'amavuko, Ububirigi n'Uburundi n'ikihe cyavutse kare? Urasoma histoire. Ububirigi n'Uburundi n'ikihe gihugu cyavutse cyaboneye izuba ikindi? Uburundi bwaraboneye izuba Ububirigi. Uburundi bwavutse kera cyane, Ububirigi emwe ari Imana izi gusa ko buzobaho. Uburundi bwavutse mu gihumbi 13e siècle. Ububirigi bwavutse ryari? Ejo bundi. Mugabo bagaca baza bakatubwira ko aribo bazi ubwenge kuturushanutse kubera bitwaje igikenye gusa. Ikintu ca mbere rero banza mwishure nimwamushaka gutera imbere, ikibazo ca mbere kandi candike, Imana yandemye kubera iki? Yakuremeye iki? Twese burya turasa twese. Nta muntu n'umwe atagira impwemu y'Imana. Hari n'umwe atayifise? Hari uwuzi ko aha rero ndababwira, hariho abantu batagira impwemu yo kuri y'Imana. Ngujya nta mutima agira. Abarundi bari bazi umutima mweranda abagabo. None kugenda umutima uratera uyu w'inyama. None bavuze gujya nta mutima agira, babavuze iki? Kuri kuragenda uri kurakina n'umupira gwajya nakira gujya nta mutima agira. Sivyo nenda beshe. Ngujya ngo yapfuye agenda, nta mutima agira, mutima wayaze. Erega hariho abantu bagenda nk'abahahamutse. Ni mutima w'Imana. Ico ca mbere tugisangiye twese abantu bose bo kwisi. Umuntu wese avukana mutima. C'est quoi? Imana yarahuhiye mu muntu Adamu na Eva. Yahuhiye muri Adamu mbere, ntiyahuhiye muri Eva. Eva ni transmission y'impwemu Imana yahaye Adamu. Iyo mpwemu ishija muri Eva. Uko muvyarana niko transmission. None murazi kuri kuhema zijya mpwemu za Adamu? Mwari mubizi? Mutima mweranda Imana iguhuhiyemo. None guhuha nk'ubu uri kurapa mu mupira, nturi kushaka mpwemu. Ce n'est pas inspiré, c'est inspiré. Inspiré c'est quoi? Par la définition. Inspiré. Dieu nous a inspiré, duca turabona kazoza. Ni inspiration fils. Umuntu wese nico gituma Imana yamuhaye ingabirano yiwe. Areo ngende ndabereka kirazira kwanka umuntu bagabo. Kirazira kwanka umuntu kuko umuntu wese afise ingabirano Imana yaciye imuha muri iyo inspiration. Imana yashaka kwinspira wewe ukazomenya. Umunsi umwe twaricaranye n'umusava, cyemaze kugira amahirwe menshi bagabo. Cyenda ricaranye n'umusava turamarana amasaha atari munsi ya4. Nicisha hirya no hino mugabo uje tufura shaka kumubaza nti ngomba mbwira umusava no kuvuga iki. Kandi niwo munsi natahuye Imana kuruta uwo munsi twicarana n'umusava. Niwo munsi natahuye Imana. Yacambwira ngo eka ivyo ngo bika ngo seba nabe. Ibazena burya rero uri bien inspiré. Wewe abibona ibisanzwe. Wewe mubona umenga ntasanzwe. Mugabo we abibona ibisanzwe kuko abona ko nawe wo bishobora. Yambwiye ngo ngo nibikorwa ngo amaroshereshe ngo umuntu agira ngo kiyumvira ngo nkubu harashobora kuba hariho nka elema kwisi ikenewe abantu bakeneye boshobora gukoresha. Ukarondera mu maminere yose ukayibura, ukarondera hose ukabura, kandi ari elema ikenewe.
ati cambere tutawa kwimvira uti none uwoteranya kajya nakajya ntikovyara iyo erema dukeneye ukagira maroshereshe ati gushika uzobona uratoya ku kantu warubuze kugira ukore kijya kintu umva ukantu nikaba exist pourtant ça existe kuko urubateranye twe exist Imana igihe rero yakurema burya yakuremye na uri umusava muko mwe wese ikimugirira gwiwe undi gwiwe irakwinspira hamwe se muri inspire munaniwe gukoresha iyo inspiration nico gito baducira ujya mugani wo witarenta soma muri Bibiliya ngumwe wese yarose bikwiranye n'ubushobozi bwiwe kuko umuntu wese afise impano yiwe Imana yamuhaye yaramwespiye nico gituma je ndabwira nti ntuze wanyu umuntu kuko ushobora kwankuyu ugasaga niwe yari kukuzanira kijya wowe udashoboye Imana wewe yaguhaye ibi ubundi muhibi hari nta numwe adafise impano Imana yamuhaye wewe ugafata kugira wice uyu hari we yoje gukompleta ya mpano yawe genda murabe architect shagenda mubwira utishira ku itafari urabe ingene bimunanira mugabo ariko arasupervisa aba engineer ni gikoko muganga murazoraba hariho umuganga umengana gufundikanya na muganga wa vrai ntimurabibona umenga biri mu maraso arabona icaca akora abonye ikira cyabone icaca no wundi yagiye kwiga ngo urumva ngo wize ubuganga ngo niho ucuronka akazi kumbe si Imana yamuremeye mu Katolika ngo nawe ativayo ngo ati nawe ativayo sico nagutoreye je nari nzi ko nzoba patiri bagaho jewe nari nzi ko nzoba patiri neza ndatonda no mu seminari Mugera baca bambwira ngo haruzuye mwiparuwasi barantoye kabisa ko zo umupatiri mwiza nshitseyo barambwiye n'ibikoresho zojana ntuze ngo ibanza biruzuye ngo genda none njahe ngo ja kuri Atene ngo niho batubwiye hari kibaza cyawe Atene nayo bayita ishuri ry'abazira rumenyetso bavuga ngo Atene yavutse urumva ari umuhakanyi cyangwa bagira uje wiseminari ugacoja muri Atene mukakumba Imana yari yarateguye iti wewe uzoba umukuru w'igihugu ngo atarakumenya mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi nari narakwitorega uzoba intumwa aho usanga Imana yari yaramaze kubipanga ati wewe ja kuri Atene wewe ntuzokwigisha wewe hariya ugiye guhereza uzokwigisha ahanyene muri yisare none yari ibizi nanje ugiye ngo mu maseminari nayo yarapaza hiwanje Musa akarokoka bakaja kumunyegeza muri Nile basha ufisa surusa akatuze turakagendera ko bagabo ukwemera kwanyu guhagarare hajya Yesu yatwara muhaye amazi none ntihanditse ngo nari kavantara ntimwantora nari inshonje ntimwangaburira none gasha nari inyotewe ntimwamputwonywa nawe yari impunzi mu Misiri mu Burundi duca turamurungikira amazi kajya tuzokagendera ko tuzokagendera ko kajya yanyoye amazi yacu Burahimu yaranyoye amazi yacu Yakobo yaranyoye amazi yacu tuze turamenya Musa amazi yacu yayinyegejemo acaratogwa arererwa ibwami mbwira ingene yavuye ibwami akaja mu magume ava mu binyana ndabereke rero bimwe ya inspiration mutima mweranda mutima aramubwira ati we naho wicaye aho sahi wawe va mu binyana va muri comfort mu misezi ngorane twari dufise abana b'abatunzi ntibashaka gukora kuko ntibashaka kuva muri comfort ngo banzaje gusitana n'ibintu ngo sinja no mu bandi bana none uzokwesipirwa nande uzokwesipirwa na rujya rutama cyangwa inspiration bya bindi byamagiriranire ya impano y'abandi niyo izoza kugufasha nawe
mutanguye gusohoka abana b'abakuru abana b'abatunzi namwe mwaciye mutunga muriyemera ubu ntuvuga ngo nzotungwa n'ivya papa. Musa Imana iti vayo va mu binyana genda, acaragenda kurabayo bene wabo bagowe, akagoma baraba azara baraba. Kumbe Imana iri kwimubwira iti zuraraba rabayo bagowe kugira ubwire conscience conscience ize. Nko genda tembera mbonye umukene havuga none gabasha umuntu azova mu bukene gute, ngaca mbaza neza naye kufisa amaguru n'amaboko bigenda gute kukena, kaza singira gatongo none harabuze n'umuntu yoguha akazi ko kurima hanyuma ukarima akaguhemba. Erega nta muntu ariko ndane kuba umukene, umuntu wese Imana yamuremye kugira azatunge, mugabo nuko atazi kimwe Imana yakuremera ko oturudotwa hariho ibikwiye vyangombwa byose bizotuma utunga. Hanyuma Musa abona umunyamisiri ariko ahohotera umuhebreye. Ati umuhohotere mbona jewe revolution yatangwe ryashavu nababwiye. Ishavu ryo rizana revolution. Wowe wajya ku Kenya gira ishavu revolution. Ubwo bukana cyubwirukana muca mugwana. Musa nawe ati no, sinshobora kwemera yuko mugwa mu bahohotera uko. Aca aramumangura abaramwishe. Amwishe aranyegeza azi yuko umuhebereye atazomumenera ibanga. Nende yakubwiye ko kintu cy'amaraso y'nagara babwire ko atabanga ari haribaga. Mwari mubizi ivyo navyo. Ko kintu ushesha amaraso y'umuntu nta banga narimwe Imana ntipfa ibihevye ntibihebuko. Keretse Imana ariyo yarekuye iti bajya abantu ngira ndabashiremwo inkota. Mu bihana Imana birimwo n'ivy'inkotaga ngo nzoza nihanga ngo rizobamara mwese. Iyo wimonogoje yeye uraherera kubugira nka kuguhera. Amaraso Imana yabwiye Kayini ati amaraso ya mwene nyoko ariko arandirira iyo ari mu kuzimu, kandi Gahini yarazi ko atanumwe yamubonye. Muga Imana cyabubwira ngo Gahini wakoze iki? Oje wandagije ujya ngo amaraso ya mwene nyoko naho ntamukuragije ariko aramborogera iyo ari we kuva ubu uzopfa wangara. Musa arishe uwo muntu aramunyegeje, mugabo mu nyuma agaruka asanga abahebrei nabo bariko bagwana hagati yabo. Mara ndavyumva ngacamvuga nk'ubu nosanga bagumya abanga bariko bagwana hagati yabo. Icambere babwira nta soni mwe mwari musagira karaga mutima, Uburundi ni mwebwe muriko murabutabara kugira bushike ku gihugu c'abatanubuye, none vyagenze gute kugira mushwane hagati yanyu? Acha ngugomba ngire ngo kumwe wagira wa munyamisiri. Ati byaramenyekanye bagabo. Farao nawe kumba carabimenya, aca tangura kumurondeza ati rondera Musa tumugira kana. Musa caromoka kumba agiye kwiga iki? Kuba umwungere, kuko indongozi n'umwungere. Ukaba indongozi ubeje ko umwungere point. Agiye kuba umva kare yari umubwiriza, kuko umuntu wese n'umubwiriza kandi ako kantu mugatane mwabagabo, kuko nashobora kuzogusaga ahantu hagaze urindiriye nka bisi uri umwe utegereye imodoka, ngashobora guca bagarara ko baza nti gute oturudotwa urahagaba. None nk'umuntu w'umugabo ugasanga aca kwiyarara. Hari umugabo nasanze umunsi umwe yicaye kwiyarara hajya mu Nyakabiga agicaye ko yibereye ku gatelefone kabisa. Ngoyo muntu ubwarazi c'Imana yamuremeye. Muri Bibiliya muramaze kuhasoma ndiyumvira ingene Imana yankumwanda. Bamuza murasoma bw'abagabo mwe n'abakenyezi. Imana yabwiye ati isuku mw'icumbi hajya muri quartier muba, ati muze mugire isuku ryaho muba, utuzu twasugumwe kure muze murimba muca mufurira, ngo kugira ngo ntihabe umunuko, kuko ngo hari umunuko ngo Imana ije ikumva umunuko yohava icisubira inyuma. None wumvise muri quartier yanyu hari umunuko ko Imana itaza? Eka mwe mufata minenegwa baza murasoma iyi mubane Bibiliya iyi irimwe inyigisho zose.
hari umunuko Imana ntiza. Je murantangara iyo mbonye abantu bajana umunuko mu isengero, ingoro y'Imana. Urazi kwijya ari agression. Uraje mbwira ukabona umuntu nani yambaye costume agiye kuri mariage, mwaka kwambara costume agiye mu ngoro y'Imana. Ivyo murabeshye nukutamenya ico Imana yakuremeye. Ako kantu mukajane kumenya ico Imana yakuremeye niyo nivyo biguha imbona kazoza yawe, inspiration ucuyironka umaze kumenya ico Imana yakuremeye. Ucuronka inspiration ucumenya ico wokora. Niyo ubaye indongozi rero cumenya. Musa rero gushika Imana ntiramubwira ko hariho igihugu c'isezerano. Aragenda aragira intama kugira bariga. Kandi ashitseyo yaratabaye n'abakobwa bantuze ba Yetiro. Bari bagiye bashoye intama, hanyuma bazobabona abungere baje kubasanzaza kugira ntibanyweshe. Musa nawe acarabasanzaza, acarabavomera, baranywa, intama zabo ziranywa, baca baritahira. Urumva nawe nyene yamaze kuba umurevolutionnaire agwanya akarenganyo. Murumva ingene iyo esprit yaje kugwanya akarenganyo, akaragira intama. Kuragira intama rero burya kuba umwungere harimo ibintu bibiri. Tuza turiga buke buke kandi ibi byose biri mu ijambo ry'Imana. Umukama niwe mwungere wa, genda muce muri abahantu arakuragira mu bwatsi butotahaye, afise inkoni ijya murandaba abasenyeri, ijya nkoni yaho urabona ku mutwe ko igonze guke, mwibaza hajya ko igonze kubera iki? Ingogo murazi carico. Ingogo ni ikintu twakoresha mu kumanura inkwi aho udashika ugaca kwega, cyangwa uri kumanura amavoka gaca utuma inkoni ikajya akantu kagonze. Nuvuga intama igirije kona arayigarura akakwega. Dore sabungere mama we ntiwarubizi kajya kahese iyo ugiye kona aca kugarura akakukwega. Uvyononye naho araguhashura inkoni pa, umwungere araguhana akongera akakuragira.